Nitwa Inamahoro Ange Noha, nkaba mfise imyaka 15, nkaba ngwaye imyaka myinshi kuva nkiri mutoya, nkaba ngwaye ingwara yo ku mahaha, iyo miti nafashe yaranyononye ku mubiri, yarampaye amatashe ngaha ku maguru, tukaba dusaba ababishoboye kudufasha, bashobore kudufasha kugira dushobore kuja kwivuza. Ange Noha yafashwe kuva akiri umwana mutonya afise imyaka ndwi, afatwa n'ibintu bitangaje, afatwa ameneka umutwe, agahuma amaso, akagira pararizi, ijisho tumujanye kwa muganga, abaganga baramuvura, baramugirira amakine, ijisho rirashobora guhumiriza n'umunwa wari wakebanye urashobora kuvayo. Mu 2020 aca afatwa afise amadurere mu mapumo, umwana adahema, umwana atana hamwe yikoma, basanga mu mapumo harononekaye, batubwira yuko afise tumere mu mahaha. Muganga baduhaye aca atubwira yuko atavyo ashobora, kandi ngaha mu Burundi atana hamwe dushobora kuja, aca atubwira yuko dutegerezwa kuja kumuvuza muri Europe. Yarabaduciye n'amahera tudashobora kuronka, miliyoni 60, ntaho tubona twozikura. Nico gituma duteye akamo abo bose bafise umutima w'urukundo, uwoshobora kudufasha, bafise numero de compte twuguruje muri Copec 20 785, tukaba dufise n'amanimero y'amatelefone dukoresha, Limikashe ni 68 916 316, Ecocashe 79 422 298. Murakoze.